mu gihugu ca Swede iyo muravye systeme éducative yabo birashobora kubafasha kugira igicapo kinini cibi muri ko murakora muri kazoza mushaka ko bizoshikaye. Ego nubundi burya ndi kwiga bihindure ya mentalite tubareresha urukundo kugira uburundi bwejo buzo burimo abana bafise urukundo. Rero nico nabonye hariya bivanye n'ukuntu babigisha ndavuga ibi bintu bigisha hano reka nanje ndabitware kumbure abana nko muri 20 nzobona resultat y'abana bashoboye. Ministère ya Interieur hariho umugambi wa leta sinzi ko ari umugambi wa Père Inconi. Hariho abapapa abahungu babyara abana bakaca babihakana bakaba tugasanga umwana muzigira papa kandi se wiwe ari ngaho. Urumva ndavuga none bishoboka umwana navuga ku giti gute ibarabara wosanga ngo ndi umwana wo ibarabara ntirivyara kameme. Rero nanje no muri uwo mugambi nibaza ko hari ivyo nzoterera nzosaba umubonano na ministre numva ukuntu wifasha nahawe na Paroisse Kinama umupadiri niwe yabikoze. Ico gikorwa ni gikorwa kizohora kiba buri mwaka canke gikoze uyu munsi gusa. Mama Kwize inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose. Hewe gikora gute? Yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha abajya abantu bose bagendana zandwara nizi yo nozidondagura nkazima. Urabona abajya abantu bose bafise indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigu hepatite B na C zamibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafigo ibivyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza inguvu ku bubakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye. Ico kigo kirabafasha cane benshi kimaze gufasha baragishingira intare n'abajya abantu vyananiranye yuko baheba itabi yo baba bukozeko. Sabwe erega ca kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi none ico kigo gikorera ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe. Avuga ati naratembereye ndaronka udufaranga ndaronka n'ubumenyi ati ndifuza ko abana b'abarundi nanye nogira uruhara mu iterambere ryabo haba mu mashure muri education n'ibindi. Ati ubwo bumenyi ndabagarukanira mugenze kugira uruhara kugira ngo nabo bige azogeraho nageze canke barenge. Okay twagiye. Amazina ni Lahani Gaga nkuko musanzwe mubizi ndumuririmbikazi sanzwe ndirimba mfise objectif mu ndirimbo ndirimba no kuvuga indirimbo zanje zirisangije ziratandukanye n'izabandi baririmbye kuko jewe mfise objectif yo kuririmba mu ntumbero yo gutanga message muri societe. Rero je nkora muri domaine ya changement de mentalité mu ndirimbo ndaririmba nkuko maze kubona mu ndirimbo zitatu maze kugaragaza. Iya mbere Mon Pays, iyindi Nise Umwana, iyindi Nyenyeri. Nomsi rero ndi ngaha kubw'indirimbo Nise Umwana kubera hari igikorwa nakoze bivuye mu iyo ndirimbo nkuko nabimenyesheje tariki 1 y'ukwezi k'umunani aho natuma ko abanditsi n'abamenyesha makuru nkabamenyesha yuko ngomba kugaragaza ku mugaragaro igikorwa nise inzira y'isomero nakuye mu iyo ndirimbo Umwana gifise intumbero yo gushigikira umugambi wa leta wo kwigisha abana kwaguza. Rero muri uwo mugambi jewe ndagerageza nka shigikira abana bafite mikoro make mu kubaronsa amakaye bivanye n'uburyo mbafise. Muri uno mwaka narabatangarije ko ku buryo bw'iwanje nshoboye gufasha abana bashika amajana 2 ariko narasabye gushigikirwa kugira ngo ico gitigiri kirenge. Ego ndabona bambaye imipira yanditse ko inzira y'isomero reka uvuye usanzwe uranguramo imirimo ukaza ngaha
Burundi uje ufise intumbero iyihe abo bana uzofasha bangana gute uzobafashisha iki kandi woba wabatoye gute? Intumbero ni yindi nyene niyo gushigikira leta mu mugambi wo kwigisha abana kwa gusa nanje ndasahiriza abavyeyi bafise amikoro make mu kubaronsa amakaye abana. Uyu mwaka jewe mpagurutse nje kubyikorera kuko ubwa mbere narabikoze mu mwaka uheze sinari nzi yuko ari igikorwa nzobandanya nkora nabona umengo nta objectif gifise ariko mu nyuma ndavyiga ko ndavuga nti igikorwa yamara nzobandanya ndagikora kuko umwana yama akeneye ubufasha uko umwaka utashe kuko yamaja kwishura uko umwaka utashe. Rero ukuntu nabahisemwe aba bana kuko nzoba abana nzohamakaye na caguye zone ya Kinama narituye Eglise Catholique Paroisse Kinama Saint Dominique naravuganye n'umupadiri yarahaye ico gikorwa Caritas ishinga umuryango barandonderera abana ariko ko mfise abana 200 jewe nshoboye ku buryo bw'iwanje bampaye igitigiri kirenze igihumbi nibo bambwiye ko ari abana baba bakeneye ubufasha je ndababwira yamara narasabye gushigikirwa ninashigikirwa ndashobora kurenza abajya 200 ariko ubu mumpe 200 ubu mfise liste y'abana 200 nahawe na Paroisse Kinama umupadiri niwe yabikoze. Ico gikorwa ni gikorwa kizohora kiba buri mwaka canke gikoze uyu munsi gusa? Oya naragikoze mu mwaka uheze ariko nabwo nari bwamenye ko nzosubira kubandanya. Uno mwaka naratangarije abanditse n'abamenyesha makuru ko ngiye kugikora kuko umwaka utari. Umwaka uheze natumye Marraine Pascalinda niwe yambereye mu bikorwa ariko no munsi nashimye kuza kubyikorera ico gituma ndi ngaha kuko Marraine nawe afise akazi dusangiye akazi urumva nawe afise ibikorwa byinshi sinoguma ndamuremereza nico gituma hanini naje no kuvyikorera. Abarundi canga abarundi kazi muba mu mahanga kenshi na kenshi muba mwagiye kurahura ubumenyi mugabo ngira ngo nukurondera udufaranga hari akamukira abandi bene wanyu canke basaza banyu bari mu mahanga mbega bashobora kugira uruhara koko nkuko bivugwa mu iterambere ry'igihugu kumbure biciye muri iyo ndero muri education? Ego jewe narabivuze na mbere abarundi bari mu mahanga nibo bafise kugaruka guteza imbere iki gihugu. Je nanje nico gituma nahisemo ndabicishije mu mpano yo kuririmba navuze nireka nterere igihugu canje muri domaine ya changement de mentalité ariko nze ndashirana application bide naririmba. Iki gikorwa inzira y'isomero ku mwana cavuye muri verse naririmba. Umwana ari aho navuze inzira y'isomero izotuma shika kure izomuhesha agaciro igihugu kimwizera. Urumva ko ari muri ya ntumbero yo guterera igihugu. Rero navuze nti none umwana ko navuze ananiwe mushigikire ndamushigikire gute mu nzira y'isomero. Nca ndavuga reka nze ndabaha ibikoresho by'amashuri bivanye n'uburyo mbafise ntaca nsaba abantu kunshigikira kuko banani benshi bakeneye ubufasha. Ikaze mu gihugu cy'u Burundi wavugiyemo hamanje tubazo nka tubiri. Ikibazo ca mbere buheruka mu kiganiro n'abamenyesha makuru barabonye abari D1 n'ubundi Novice bavuze ko mugomba gukora icyo gikorwa. Mbe none muzokorana gute? Bo baratubwiye ko batazoririmba ariko twashaka kumenya muduhumutse n'abaririmbyi twamenye ko biri kuririmba. Eske muzotera nk'ibitaramo kugira mugeranye uburyo bwo gufasha abo bana cyangwa muzokorana gute? Bon D1 na Arnovic ntabwo baje kunshigikira kugira baririmbira abana canke iki ariko baravuze nimba bo umunezera abana mu kuririmba bo bikora ariko ubu je nabituye kubera hari ico basigura kuri jewe. Narakoze interview imediate wa inzira y'isomero ku mwana ku mahadiyo gusa kora hari ku telefone naravuze ati D1 namufashe nka pahaye wa evenement kuko niwe muririmbye anyespira mu ndirimbo numviriza cyane z'urukundo nizo numviriza niziwe numviriza urumva ndi umufana wa D1 kuko jewe nta ndirimbo z'urukundo noririmba narabivuze ko atazobishoboye hari habazigenewe. Rero mu ndirimbo z'urukundo sikuvuga ko atarukundo mfise mu ndirimbo z'urukundo wo numviriza cyane ni D1 ndabimusaba management iramuma araza kunshigikira tuzoba turi kumwe mu gikorwa no kushikira nka pare. Aho nubici nawe jewe nkigaragara nagaragaye ku ndirimbo yitwa Mompesi umuntu twaririmbanye ni Arnovic urumva ni nka pare wanje muri carrière yanjye nico gituma bagaragaye muri kijya gikorwa kuko cyari gikorwa cy'umuririmbikazi mugenzi wabo bari baje kunshigikira
biratumenyesha abarundi n'amakungu ko abaririmbyi bashoboye guterera mu iterambere ry'igihugu kuko hari abibaza yuko turirimba po kuririmba kugira ngo twinezereze zirya message turirimba bakwiye kumviza amajambo ntibumve umudiho ngo batambe haba hari icyo dushaka gushikiriza kugira ngo ikorwe mu butumwa bw'umuti warungitse iyo wari uri mu mahanga twarumvise ugaruka cyane yuko utanga apa ibikoresho by'ishuri dushira kuri gitabo cyo kugira mbega n'ubu niko bimeze icyo gitabo zo gitanga bon murakoze kunyibutsa icyo kibazo ego naravuze yuko abana nzoha amakaye umwaka nzobahana Nouveau Testament ego biracaruko nyene bajya abana 200 kuko nabicishije ku isengero padiri niwe yamfashije yaciye amfasha no kurondera Nouveau Testament ariko ava yuko nza hano barampaye inyishu baravuga Nouveau Testament rero zaravuye muri circulation ariko hari ibindi bitabo byorohereza abajene n'abana ibyo rero naciye mfata ndoba urumva ntikiriya Nouveau Testament ubuye ni Bibiliya Nouveau Testament yaravuye ku isoko nzobibaha bajya abana baramureye commande naciye ntanga confirmation ejo nyene biracari kujya nyene igituma rero nashimye kubaha Nouveau Testament hari impamvu je kugira ndabashigikire navuze ntireka ndabe mu bwana bwanje je nkiri umwana nari meze gute rero ngiye kuraba mu bwana bwanje ca ndavuga ati nkiri umwana nciga primaire naronse igitabo ca Nouveau Testament nanje narakunda gusoma nta numwe yambwiye ngo gisome nije navyiha ndagisoma amajambo arimwe n'amajambo mazima n'amajambo afasha muri ubuzima tuba turimo aragutegura ukuntu ufise kubaho mu ntambara uzohura nazo ukamenya ukuntu uzokwitwara rero naravye mu bwana bwanje cyandara uko nakuze cyandabona ya majambo nasoma muri Nouveau Testament intambara naciyemo ibiki byose kubera amajambo nasomye nkiri umwana kuko hariho education naciye nkurana ijanye n'ijambo ry'Imana nico gituma navuze iki kintu caramfashije reka nanje ndagihe babana nshaka guha umunezero ego igikorwa nyezina ni itariki 4 z'ukwezi kw'icenda urumva ni mu ndwiza naje kugira ndabicire mu ngiro kurire no mu ngata amahayane kuko niwe natumye muri evenement mu mwaka uheze no muri press conference niwe yahambereye ariko ubu je kumukurira mu ngata nzoza ndabikurikiranira uko umwaka utaje ntugenda nanje utanyishe kuri kano kabazo mu gihugu ca Swede iyo muravye systeme educative yaho birashobora kubafasha kugira igicapo kinini cibi muri ko murakora muri kazoza mushaka ko bizoshikaye ego nubundi burya ndi kwiga ibintu bijanye n'abana en general hamwe n'umwana afise disability rero kugira niyumvire n'icyo gikorwa byavanye n'ibyo ndiko ndiga hariya naravuze muri communauté yacu hari ikintu abana bakeneye kugira turere uburundi bw'ejo bwiza rero naravuze reka je ndabicishe mu ndirimbo nze ndashira an application hariho n'ibindi tukuvuga ngo nzokora ibikorwa byo guhamakaye gusa abana koya hariho n'ibindi kuko umwana subira inyuma kugira indirimbo umwana hari abana twahuye narabivuze bari babataye abavyeyi babo kuri kwa Kalete babuze amahera yo kubavuza baca barabata bisubira ku gatumba ico kintu carambabaje ca ndavuga no umuntu nk'umuvyeyi uzi ico ari cyo umuvyeyi ntibari guta abana ahubwo bari gutuma babatabariza cyo ndavuga reka rero nkoresha ijaju ryanje mu kutandatabariza abana badafise aho bavugira ndabicishije mu ndirimbo hama nkaca ndabishira an application rero ni muri iyo mpamvu naciye nza mfise ikivugo ni umwana si igitabwa iki gikorwa gifise ikivugo umwana si igitabwa ikindi naco ndashobora kugenda kuraba nk'abana bari ku bitaro ibiki urumva ko inspiration yavuye ku bana bataye ku bitaro nari nzi ko ariho nzohera normal ariko nca nsanga n'ibintu byinshi nofasha umwana w'igihugu kugira akura nezerewe kugira duhindure ya mentalite tubareresha urukundo kugira uburundi bw'ejo buzobe burimo abana bafise urukundo rero nico nabonye hariya bivanye n'ukuntu babigisha ndavuga ibi bintu bigisha hano reka nanje ndabitware kumbure abana nko muri 20 nzobona resultat y'abana bashoboye donc ni nka echantillon ndiko ndavuga rero yuko uriko urakurikira yamana kazoza ya leta na cyane no mu kuririmba nisunga iterambere ry'igihugu urumva ntegezo gushigikira umugambi wa leta aho uri hose ikindi naco novuga kugira nze umwana si igitabwa hariho ministère ya interieur hariho umugambi wa leta sinzi ko ari umugambi wa père Enkoni hariho abapapa abahungu babyara abana bakaca babihakana bakaba tugasanga umwana muzigira papa kandi se wiwe ari ngaho urumva ndavuga none
bishoboka umwana ntavuga ku giti gute ibarabara wosanga ngo ndi umwana wo ibarabara ntirivyara kameme rero nanje no muri uwo mugambi nibaza ko hari ivyo nzoterera nzosaba umubonano na ministre numva ukuntu wifasha hama nzomenya ukuntu ndawutereramo ndabicishije mu gikorwa cyo gushigikira umwana. Thank you.